Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi abantu tubana umunsi ku wundi again wumvishije ako kantu kamenya ati bashirano indundi namaze kuza namaze gushika murabona abantu tubana umunsi ku wundi ndabashimire cyane ni Peace International TV on select man the place mama gafidi garden kamenya ngo umusaza inyuma ya kamera papi hama kandi murabona ko turi kumwe n'umuntu aberewe cyane ameze neza bantu mutaragira ico muvuze bantu mutarakizwa bantu mutarabohoka je nabazaniye abantu nabazaniye ijambo kugira ngo uze kuryumva uyu munsi uyu ninde araza kubibwira ninde turaze kuyaga kugira ngo uyu munsi uze kuyaga rero ku kintu gikomeye cyane nza kubabwira mu kanya mbaze nakira umutorimire shalom meze neza ego turashima Imana rega kwakira umuntu hari abantu baza gutangara bumvise muze shalom bace batangara ndakijijwe kubera benshi batazi ico bisiguye ariko shalom ni ndamukanyo y'amahoro amahoro neza cyane mu kirundi nyene turamukana amahoro twaherukana kera ego ntitweherukanye kweri kera cyane kabisa ariko twongeye kubonana Imana ishimwe kweri wenda kuzi ku bantu batarakumenya noneho umwanya ni gwawe kugira ngo ubanze babwire byose babwire uburiwe babwire aho ukorera anyway ariko tutarinjira muri ibi mbanzo mbabarire jewe ndikavuze ivuze nangora tagwaye ikaze muri Peace International TV murakoze cyane ndanezerewe ko munyakiriye muri Peace International TV ego hama noneho mu mirimo ya buri munsi ubuho bimeze gute turashima Imana neza cyane mu kazi k'Imana naho biragenda no mu kazi k'umubiri biragenda na cyane cyane anyway banze dushire mu maboko y'Imana ari turagushimiye uhoraho Mana yacu kuri Imana nziza Imana y'urukundo turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza turakwinginze ngo ubane nacu kandi uyu mwanya wose uw'ikimazi abatwumviriza bose ubagenderere kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo niko tubisenze twizeye amen urakoze cyane iminsi yari myinshi duherukana tuganira kuri topic ndayibuka yari ijanye n'ingene abana b'Imana ibijanye n'ingene ushobora kumenya by'ukuri ko muri wewe harimo impwemu y'uhoraho harimo akazi Imana yashize muri wewe harimo impwemu yera muri wewe neza cyane kandi n'inyifatoro Kristo neza twaheruka gukora ikiganiro twarabiyaza haraheza amezi 5 ariko urumva ko nibuka Jesse nari nyibuka jewe ndavyibuka kingana mugabo wewe uribuka cyane nibuka cyane ego cyane ku bantu rero batakuzi ninde turiko turavugana korera imirimo yiwe he murakoze cyane ndi Pasteur Eric Nsengiyukuri ndongoye ishengero rya bose ry'ubuzima buroranye Holistic Life Global Church ndi kuri paruwase ya Mutakura ego turi ku Mutakura kurya gatatu inimero 54 ego kandi karibu mwese cyane merci beaucoup aho no kuvugana je ndahawe kaze kweri niko bimeze asante sana urakoze cyane mbo hama twiyizire musi nari nashatse ko n'imiburiburi tuza guhava tuyaga kubuzima ubuzima rukristo ubuzima by'umwihariko turabiye kuri eglise yawe cisigura kugira ngo ajya amajambo ubuzima buroranye neza cyane urakoze kunkosora ubuzima buroranye bija kuko biramenga birajanye na eglise yawe ngene yes ubuzima buroranye kubera ko mwabyise ubuzima mudoke wise eglise yawe ubuzima buroranye mbega ni gute umuntu rero aronka ubuzima buroranye murakoze cyane reka twisunge ijambo ry'Imana dusanga mu Bitesalonike ba mbere Abitesalonike ba mbere 5:23 reka turisome kandi Imana nye n'amahoro ibe ari ibeza rwose kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira Imana yacu ishimwe cyane amen murongo wa 24 uvuga ngo ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora Imana ishimwe cyane amen rero
ubuzima buroranye ni holistic life. Holistic life ni ugutunganiriza impemu, ubugingo n'umubiri. Mu yihe ntumbero rero? Mu ntumbero yo kugira ngo Yesu niyaza, igihe Yesu azozira, kugaruka kwa Kristo Yesu aje kujana ishengero, azosange ari impemu, ari ubugingo, ari umubiri bitagira agasembwa, atamugayo uriho, vyejejwe. Ijambo ritangura rivuga ngo Imana nye n'amahoro aba ari ibeza rwose. Rero ubuzima buroranye ni ugutunganiriza impemu, gutunganiriza ubugingo, gutunganiriza umubiri, ariko muri iyo ntumbero. Rero mu buzima buroranye dufise imico itatu. Dufise imico itatu tugira ko. Yego. Umuco wa mbere ni ubwizigirwa, integrite. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko dukwiriye kuba abizigirwa ku Mana no ku bantu, mu byo dukora byose. En fait umuntu yejejwe ategerezwa no kuba umwizigirwa. Umuco wacu ugira kabiri ni umuco witwa solidarite. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo munezeranwe n'abanezerwa, mubabarane n'abababaye. Nukunezeranwa n'abanezerewe, nukubabarana n'abababaye, no gufatana mu nda, no gushigikirana muri byose. Aho rero harimo ikintu gikomeye, urukundo. Kabisa. Igihe Yesu bamubaza icyagezwe gisumba ibindi, cyagezwe gikuru kuruta ibindi byose, yaravuze ngo ukunda Imana yawe n'umushaha wawe wose. Neza cyane. Hama ukunde mugenza wawe nk'uko ugira gute? Wikunda nawe. Nk'uko we wikunda. Cya kintu ubona yuko ugomba wewe wumva ari cyiza kuri wewe, habwo gihebere aba ari cyo ukorera n'abandi, aba ari cyo uha abandi, bya bindi wumva yuko bitogushikira, wikwemera ko bishikira abandi. Neza cyane. Wibikorera abandi. Mukundane. Ijambo ry'Imana rikatubwira neza kuko udakunda atazi Imana. Udakunda mwene se ntazi Imana. Nana mugihe ijambo ry'Imana ritubwira nyene ko dukundana, donc udakunze mwene so. En fait ntushaka gukunda Imana utabonye, ngo utakunze mwene so ubona. Udakunda mwene so ubona. Kubera iki? Imana ndayibonera muri wewe, ndayibonera muri uriya no mu yundi. Ariko ntibikunda yuko ukunda Imana utakunda mwene so. Rero urukundo ni ikintu gikomeye. Hamwe abantu bogira urukundo, aho bamahoro ku isi yose. Cyane cyane. Ahari urukundo nta ntambara zihaba. Ahari urukundo haba amahoro, haba imbabazi, abantu baraharirana, ibintu bimera neza, haba gutahurana. Ukudatahurana kose kuva ku kubura urukundo. Neza cyane. Rero muri uwo muco wa solidarite, muri uwo muco harimwo gushigikirana, gufatana mu nda, urukundo. Ibyo byose abantu bategerezwa kugira umutima runtu. Aho nyene twizamwo abantu kugira umutima runtu, kubera ko kimwe mu bintu bigoye muri iyi si y'uyu munsi, muri ibi bihe turimwo, nuko abantu batera batakaza umutima runtu. Nico gituma ubona habaho bwicanyi n'ibindi byinshi, ubugizi bwa nabi, ibintu bitameze neza bitandukanye, biva kuki? Ko kubura umutima runtu. Neza cyane. Tegerezwa kugira umutima runtu. Rero habaye urukundo, umuntu agira umutima runtu. Ariko iyo umuntu atagifise umutima runtu, yagize uwundi mutima. Iyo turi aho twinjira no mu bindi. Aha ni mu gutunganiriza impemu n'umutima n'umubiri. Gutunganiriza impemu n'umushana n'umubiri, uca wumva neza uko bigenda igihe habayeho kuganzwa kw'impemu runaka. Ndabigaruka ko mu kanya gato. Reka
dushike ku muco ugira gatatu, c'est l'excellence. Excellence, gukora ibyo ukoze byose ukabikora neza cyane. Umuntu ategerezwa gukora, ariko kandi ategerezwa mu byo akora gukora uko ashoboye kose akabikora neza, agakora ibintu, agakora ibyiza, agakora neza, akigenza neza, agatanga effort yose uko ushoboye kose kugira ngo ukore ibintu bimeze neza. Nibyo Imana izoduha. Reka rero tugaruke gatoye ku gutunganiriza impemu, ubugingo n'umubiri. Iyo uravye umuntu agizwe n'ibice bingahe? Tubona ibice bitatu. C'est l'esprit, âme et corps. Impemu, ubugingo n'umubiri. Impemu, ubugingo n'umubiri. Ijambo ry'Imana naryo rikatubwira ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro ya mpemu yera aba muri mwebwe. Mu yandi majambo, Imana iba muri twebwe. Mpemu yera, mpemu w'Imana aba muri twebwe. Bivuze ngo iyi mibiri yacu, iyi mibiri yacu ni ingoro y'Imana. Mu yandi majambo, ntidutegerezwa gufata ingoro y'Imana uko twiboneye, ntidutegerezwa kuyifata neza, dutegerezwa kwama tuyisharija, tuyikorera isuku. Nkuko uzi yuko mu nzu wawe utegerezwa kwama ukora isuku minsi yose, niko n'umubiri wawe utegerezwa kwama umeze neza. Ingoro yawe uru rushengero rw'Uhoraho. Uzosanga ngo musharizanga amazu yanyu, ngo ariko ngo ingoro yanje ngo yacitse umusaka. Iyo ngoro yacitse umusaka, raba umubiri wawe d'abord mbere yo kuraba iryanzu neza cyane. Kuko iryanzu dukoraniramwo twita ishengero, si ryo shengero, ni inzu y'ikoraniro. Ariko ndani ishengero niho dusengera ndani. Muri twebwe rero sasa, aho rero ukuremwe ubucafu bwose muri wewe. Iyo ukuyemo ubucafu, niho ingoro y'Imana iba imeze neza. Uravye impemu, impemu ngo Imana irema umuntu, iramubumba n'amaboko n'intoki zayo, ngo imuha byose, ariko ihejeje umuntu umuntu Imana imuhumekeramo impemu neza cyane kugira abo acaba umuntu muzima. Donc Imana ifata bwa bumana bwayo, ifata umwana bwayo umushiramo. Donc gwarushe urumva Imana yarabumbye umuntu, maze kubumba donc yabumbye urushengero. Yes, ibumbye urushengero, irafata mpwemu yera yinjira muri gwa rusengero. Ya mpwemu yinjira muri rwa umuntu, urushengero rubona ububaho, rurahagarara, rugira la vivacité, rurabaho, ruraboneka. Rero ijambo ry'Imana ritubwira gute? Ritubwira kuko Kristo ari umutwe w'ishengero. Wiko ko Kristo asezera abigishwa biwe, basezeraniye kuzobarungikira mpwemu yera. Kandi azobonekera he? Simbasize nk'imfubyi, ariko nzobarungikira umwitsa, ari we mpwemu yera. Turabona ibyo azokora, azobiza, azobatahuza, azobibutsa ibyo nababwiye, azobarongora, byinshi mirimo ya mpwemu yera. Ibyo azokora, yaje abantu bashira amanga, ubwoba burahera, batangura. Reka ndakwereke. Raba Petero wari umunyabwoba, yihakanye Yesu. Ariko Petero tumaze iminsi mu gihe cya Pentecote, urazi ko mu minsi twari mu minsi ya Pentecote, ariko naratangaye ngira revelation, ndavuga Petero yari ameze gute. Petero agendana na Yesu imyaka 3 n'inusu yose, Yesu ari karamutegura, mugabo yifitiye akabugita kandi kabisa. Umuntu bigoye kujera. Abonye Yesu bamufashe, afata kakabugita ati ajya kugwanira mu mubiri. Ntamenye yuko
twe dutegerezwa kurwana mu buryo bw'impemu atari mu buryo bw'umubiri. Bimwe ibyigwa bikomeye cyane. Kumbe tuzogira igihe cyo kubyagura neza cyane. uri kumviriza ba Petero bagwanisha imbugita baruzuye no mu mashengero baruzuye kubera inshengero zabo ziracafu nibo bateza intambara mu mashengero. Wa Petero atararonka mpemu yera. Petero atararonka mpemu yera agendana akabugita. bivuze ngo umuntu atararonka ukutabagwa n'ukwezi donc atarasafisha umubiri wiwe ndani aba hari ibindi binyegejemo bibi byuzuyemo kakabugita uravye n'abarakagucumita yego ugira ingorane urikumviriza sivyo gusa aranakwihakana na cane cane ushitse mu ngorane sindamutse ubwo ati je ntawe nzi je twavuganye ibijyanye muri hehe nawe ndakareka eka muramubaza biramusha ba Simoni Simoni Petero nyene Simoni ariko ijambo rivuga gute ngo mpemu yera ni yabazako muzotinyuka raba rero mu vyakozwe n'intumwa kabiri utanguriye ku murongo wa mbere shike nko kuri nefu ariko umanutse hepfo gato tubona uburyo mpemu yera yaje tubona uburyo vyagenze ibimenyetso vyabaye ariko hepfo gatoyi abantu batangura ngo ibi ni ibiki ngo aba bantu ntibaborewe niwe wa wundi nyene niwe yaje guhaguruka bagabo bene data abamubona ntibaborewe atangura gushinga intaye babandi yatinya arabatinyuka ubandanije ubona bango wa wundi mwica mu kabamba niwe akoze neza cyane kandi yari yarabasezeranije ariko yiwe ko yari yaramwihakanye rero tubona mpemu mu buryo bubiri mpemu turespira duhema ariko tukabona na mpemu yera. Ivyo rero byose bitegerezwa kuba biri hari uburyo bibajere kandi bitegerezwa gukorana neza ariko byose ni reka turabe rero ukuganza kw'impemu isi iganjwe n'impemu zibiri izo mpemu zibiri ziganje isi nizihe siganjwe na mpemu yera ikaganzwa na mpemu y'umwiza canke mpemu mbi. Mpemu mbi tuvuze donc Shetani. Iyo umuntu avuze mpemu mbi bumva Shetani. Ego. Hama turaraba umushaha. Biburi tubwira iki? Tubwira ngo rinda umushaha wawe kuruta ibindi byose bigize gute? Birindwa. Neza cyane. Kubera kizi kariho hari kubera iki ntegerezwa kurinda umushaha twarushe urikumviriza ya mpemu qui contrôle tout c'est l'esprit qui contrôle ni mpemu niyo igendura ibintu byose rero niyo mutwe umutwe ni uganza isi nayo iganjwe n'impemu zibiri twabibonye ariko umuntu nawe aza guhitamo impemu muganza muri mpemu zibiri. Iyo umuntu yemeye kuganzwa na mpemu mbi umuntu akemera kuganzwa na mpemu mbi nka bimwe byashikiye Eva na Adamu. Iyo uravye mu Bigalatiya 5 nko ku murongo wa 19 hariya utangura kubona ibintu bica vyimanifesta kubera iki uburyo impemu ubugingo n'umubiri bikorana nuwa ngo impwemu niyo iza gukomandinga cyane gose impwemu iraza gukomandinga ikomandinga he iza gukomandinga ku bugingo kuri ame iyo irafata ikanariza noneho igashira ibintu mu rutonde bivanye n'impwemu yakoze ihejeje gushira mu rutonde ikarungika ordere ku mubiri umubiri ku executa
Neza mugashira cane. mu ngiro. Urumiritse? Nico gituma uzorabe donc uhuye n'umuntu ukunda cyane. Uhuye n'umuntu ukunda cyane, daboro uca wumva umunezero. Wumvise umunezero muri wewe, ucugira ikibabagu niba kumbira, niba buryo muramukanyamwo ubwo ari bwo bwose, ariko uri kumva deja habaye komandoma yuko haraba reaction y'umunezero. Karero turabe impwemu mbi iyo iganje igatanga komandoma, umushaha uca utora ibintu bibi. Umuntu yaraje gutwengera, uri kumviriza? Umuntu yaraje gutwengera ngasha ngaho rero ngo nawe nguri kurigirisha ngo munyereye ko nkunda kandi unyanga. Impwemu mbi yerekana ibibi, ituma kandi habaho na reaction mbi. Urajya nturabona umuntu aje kuramutsa uyundi, umwe akagenda twenga, undi akaba avuvye nk'isato, undi agashavura neza. Yari karatwenga mugabo azanye ukuboko kugira baramukanye, mwari ko murayaga neza ukabona birahindutse. Impwemu mbi kabisa. Kumviritse? Rero iyo mpwemu mbi aganje, haza ibibi, haza bya bindi bibi byose tubona. Uravye mu Bigalatiya 5 uca ubibona nko ku murongo waho w'19. Galate reka turabe ico bivuga. Ijambo ritubwira mu Bigalatiya 5 yego ku murongo wa 19. yego kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Hama iyo habayeho kuganzwa na mpwemu yera, mpwemu yera igakomandinga ku mutima, umushaha nawe utanga komandoma imeze gute rero? Habayeho kuganzwa na mpwemu yera. No wakuri uyu murongo wa 22 ngo ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Imana yacu ishimwe cyane. Rero abantu bategerezwa kubaho ubuzima buroranye. Imana igomba yuko abantu babaho mu gutunganiriza impwemu, mu gutunganiriza ubugingo, no mu gutunganiriza umubiri. Kubera iki? Turi ibiremwa by'impwemu, donc dutegerezwa kuba ibiremwa by'impwemu bifise ubugingo buba mu mubiri wejejwe. Ni ukuvuga umuholisitike ni ikiremwa cy'impwemu gifise ubugingo buba mu mubiri, ariko uwo mubiri tegerezwa kuba wejejwe neza cyane. Ukabona uri mu bintu byerekana ko umubiri utejejwe neza, wose umuholisitike. Hama hari iby'Imana yagiye tuvuga ko bitandukanye kandi bizoshika. Uriya murongo wa 24 muri Tesalonike 2:5 hatubwiye ngo iyabivuze niyo kwizigirwa no kubikora izogira gute? Izobikora. Ico kintu Imana yagusezeraniye, ico kintu Imana yakubwiye, wewe bumwizigirwa, ugira umuco w'umwizigirwa, ugire umuco wo gushigikirana n'abandi, wa solidarite, urukundo, hama ukora ibyo ukoze byose ubikore neza. Urabe Imana ibyo yagusezeraniye izobishitsa, kuko icyo yavuze no kugikora izogikora kugira izina ryayo rihabwe icubahiro. Neza cyane. Ndabashimiye cyane mwese, murakoze cyane kubw'uyu mwanya. Nimvira ko tuzoronka umwanya ukwiye
tukaraba tukiga ku mpwemu ukwayo, tukiga ku bugingo ukwabyo, tukiga no ku mubiri uko ari bitatu, uburyo utunganiriza impwemu, uburyo utunganiriza ubugingo, n'uburyo utunganirizamwo umubiri. Rero ni ibintu byafata amasaha menshi, ariko buri kimwe cyose nimbira ko tuzogira umwanya ukwiye wo kugira ngo tuvyige kandi bizofasha benshi. Imana ibahezagire cyane, mwakoze kuba mwatwitavye kuri Peace International TV. Imana ibahezagire kandi mugijana umugisha. Murakoze cyane namwe, Imana ibahezagire. Ndabashimiye cyane kandi ndashimiye n'uburongozi bwa Peace International TV no kuba mwaratwiyumviriye ko ni byiza cyane. Imikoranire yacu izobandanya ari myiza. Uhoraho abahezagire, nitwabatumira muzo tuzoza gose. Yego cyane, muduhereze n'amasengesho rero kugira ngo musige muhahezagiye. Amen, amen. Yego cyane. Uhoraho Mana, turagushimye kuri Mana nziza, turagushimye kubw'uyu mwanya wose. Ndakwinginze ngo Peace International TV yihezagire, abakozi bayo ubahezagire, abo bose bumvise iri jambo ryawe Mwami ubahezagire kandi ubagirire neza, maze Mwami izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze.